Nyakubahwa umuyobozi w'ishami BMBC twifuza kubabaza turabona ko ishami BMBC ko rirangura imigambi minini itoroshe bega harabashobora kwibaza ati mbe buno bushobozi bino shira hamwe yukura he kuko ino migambi ntiyoroshe no migambi y'amafaranga menshi mushobora gutanga umuco neza kugira ngo dushobore kumva neza ingufu ko zimeze jewe umuyobozi wa BMBC kwanza je sinemera ko kugira ngo abantu bakora ibintu bihambaye bafite amahera menshi ibintu tuko turakora muri BMBC nibyo mubona nibyo abandi bantu bakora bihambaye bishingira ku byiyumviro bihambaye baba bafite hana ku mahera menshi tugere bwa mbere twaragize ibyiyumviro bitomo bihambaye byo gukora imigambi nkiburara abantu batari bwiyumvire canke batinye bamaze imyaka batinye rero ubushobozi bwo kwiyumvira busigura ko hariho cyo no kwita babita mu gifaransa le capital humain ressources humaines nibwo bushobozi bwa mbere twebwe bwacu ibintu tubishikako nibwo abakiriya bacu baza bakaraba ubwa mbere ku bintu byotuma abatazagura amazu muri BMBC babona ko atangorane amaze kuza bo ntacyo bavugira barabizi turi urwego ngaha muri BMBC turi urwego turi ngaha mu turabona amasosiyete ko natunganijwe twe turi urwego ngaha ni kuvuga turafite inzego kujya ziri mu bushikanganje bunaka cyangwa amasosiyete makuru muzi ngaha cyangwa ni amasosiyete manini natwe tuko turagerageza kurondera hene izo nzego tugeze kure sivyo hari inzego zigiye gutunganya amahera zigira ivyigwa zigira comptabilité zigira architecture zigira amametre hariho communication hariho everything hariho da logistique hari inzego zikwiye bwa mbere rero BMBC ku bya ressources humaines navuze nko muri technique turafite bureau d'études irihutiye gusumba izindi zose genze mu gihugu fatiye ku bahinga bazirimo nombre yabo n'ukuntu biga n'ubujene bafise no kuba bakiri bato n'ububangu tudushobora gukorana ibintu hanyuma muri administration je ibyo dukora sino kwisigura byinshi ko tuko dukora ibindi bintu abarundi badakora urumva turafise ibindi badafise nabo na administration yacu usanga iri efficace gusumba izindi mubona ko twe twemeza ko ibintu bidakorwa n'amafaranga bikorwa n'ubushobozi abantu bafite bwo kwiyumvira ibintu bitomoye no kubipanga no kwironderera amafinance hanyuma ku by'uburyo by'amahera je urumva ko nzi abantu bato nta bifaro dufise ntidupfumura ntiturabarozi imigambi yose twabwiye abarundi ifirakogwa rero yabava mu kirere yabava hehe sakaza miliki rakogwa sivyo ico nzi nayo nuko arahaye none dufise amahera tukagira administration ikomeye tukagira bureau d'études ikomeye n'ivyumviro bihambaye ari byo banga imigambi ihambaye hanyuma twe turi hamwe muri BMBC twe turi hamwe kandi dushobora ibintu byinshi urumva jere sinumva nta kintu umuntu twazi hanyuma mwarabonye ibintu byerekana ko dushoboye BGF yavuze ati la banki ijya dukorana dushikiza imigambi ku mugaragaro bavuze ati BMBC twaramaze kubiga tubonane abantu bari seri nihazogira umuntu azoshobora ngo ikintu na kimwe cy'amakenga kuri naho twavuze tuti nta hindi societe irakora bino niko turakora nitwege twenyene je muradushoboye turashoboye gose ego amahera aturimita ushoje mu by'amahera baratumita tukakora imigambi yacu buhoro buhoro mu gose akazi matiko turayikora woba afise amafaranga yicaritse ahantu twege turafise imigambi turiko turayikoresha atwiyunge ko nkuko abandi bantu batiyunze ko baba bari muri diaspora cyangwa bari ngaha tuyabyaza umusaruro ku nyungu z'igihugu cose murakoze turashimisha umuyobozi w'ishami BMBC urakoze nawe ngo tubivuga tuti yo mwubatse neza na BMBC